ingorane ntiziba muri wewe ahubwo ingorane ziba kuri wewe. Niwamara gutahura kino ciyumviro ntuzokwigera kandi ucika intege. Fata ukunanirwa kwawe ukubone nka experience, kuko rimwe mu buzima uzoreisisa canke wige. Niwamara gufata ingorane zawe nk'amahigwe, ni naho uzotangura gutahura ko ubuzima bwawe bumeze nka filme, kuko iyo uri kuraba filme ntiwigera uvuga ngo iyi scene ntiyari ikwiye kujamwo canke ukusi ko bari kubikina. Oya, iyo scene irakenewe kuko iriho kugira ushobore guhindura ubuzima bwawe. Iyo scene iriho kugira ushobore gutsinda ibibazo uri kuracamwo. Iyo scene irimwo kugira ishobore kukugira intwari. Rero urakwiye kumenya ko ata muntu n'umwe yigera yifuza kuraba filme atangorane canke ibibazo irimwo. Nta muntu n'umwe yigera yifuza kuraba filme iteguwe neza guhera mu ntango gushika ku iherezo. Filme ata challenge irimwo iba ari filme bishe. Bivuga ko urakwiriye guhura n'ingorane, kuko ntushobora gutahura umuco utarahura n'umwijima. Ntushobora kumererwa neza utaramererwa nabi. Ntushobora kumenya agaciro k'ubuzima bwiza utaraba mu buzima bubi. Bisigura ko ingorane ntiziba muri wewe, ziba kuri wewe kugira ushobore gukura. Ziba kuri wewe kugira ushobore guhindura ubuzima bwawe. Ziba kuri wewe kugira ushobore gutera imbere. Ingorane ziba kuri wewe kugira ushobore kuba intwari y'ubuzima bwawe. Haranira indoto yawe.